Yes, kanonye mbifurize igitondo cyiza, gitondo cy'umugisha, kugubwa neza mu bice byose muherereyemo. Birumvikana turagarutse rero ni amakuru agezweho arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Tugiye kuba twinjira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu gihugu cy'u Burundi, tubapudetinge tubabwire uko situwasiyo ihagaze. Imirwano irakomeje ariko kandi ikomeje guca ibintu mu bice bigiye bitandukanye, ni nazo nkuru zikomeye tugiye kuba twinjiramo mu bice bigiye bitandukanye, cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi. Uyu munsi ibintu byongeye kuba bibi cyane, urugamba rwongera gufata indi ntera, by'umwihariko ku kibuga cy'indege cyitiriwe Michael Ndadaye International Airport. Ni amakuru yangezeho rero, ndavuga ati nyamuneka reka mbapudetinge mu buryo bwihuse cyane, kuko byari iby'ingenzi. Ni ukuvuga ngo rero imirwano yongeye guca ibintu mu buryo bukomeye cyane, by'umwihariko ku kibuga cy'indege nyamuneka cyitiriwe Michael Ndadaye International Airport, aho iyi mirwano by'umwihariko yaje kuba irimo byinshi bigiye bitandukanye, ndetse n'udushya dukomeye cyane. Yaje kugwamo abasirikare bagera kuri babiri b'abarundi, ndetse igihugu cy'u Burundi kiri kugira ubwoba bukomeye, kikanibaza nimba bishobora kuba ari kudeta ziri kugenda zitegura, ndetse n'ibitero bikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, ariko Imana igakinga akaboko. Gusa hari amakuru tubifiteho, turaza kuba dukomoza tuva imuzi n'imuzingo, turaza kugaruka mu makuru menshi agiye atandukanye, tubapedetinga tubabwire uko situwasiyo ihagaze. Turaza kubabwira yuko igitero gikomeye cyane cyagabwe ku gicumbi cy'abapadiri i Kinshasa. Ese ibiganisha iki, bimeze bite, bifite aho bihuriye by'umwihariko na kudeta ziri kugenda zivugwa i Kinshasa? Turaza kubabwira yuko Perezida Kagame na Samia Suluhu Hassan mu ruzinduko rukomeye rwitezeho guhindura icyerekezo cya diplomasi mu karere. Bimeze bite? Turaza kubikomoza tubive imuzi n'imuzingo. Turaza kurebera hamwe by'umwihariko ibiri kugenda bivugwa mu gihugu cy'u Burundi, biri kugenda bigaragaza yuko nyamuneka ububiko bw'intwaro bwamaze ubwinshi kugezwa mu buvumo, kugira ngo hataza kubaho by'umwihariko kongera kuba hakorwa amahano cyangwa se amajabu. Turaza kubabwira yuko nyamuneka impaka n'ubushyamirane bikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho indege zo mu bwoko bwa Sukhoi ndetse n'izi drone zo mu bwoko bwa CH-4 zikomeje kugenda zikoreshwa. Turaza kuba tubikomoza tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Mbibutsa ko turi ku itariki 3 z'ukwa gatanu 2020, by'umwihariko na gatandatu. Hakaba rero by'umwihariko iki gihe ari igihe navuga cyiza cyane, kuko turi ku munsi wo ku cyumweru. Hari abagiye gusenga, gusa tubahaye ikaze by'umwihariko ku batari bagerayo, ku batari bagera mu misa gusa. Ariko kandi nanone waba udukurikira mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihugu cy'u Burundi, Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, Zimbabwe, Zambia, tuguhaye ikaze. Uri Canada, uri mu Bubiligi ndetse n'Ubufaransa, tuguhaye ikaze. Mwese mwiyumvemo ikaze, by'umwihariko tubahaye ikaze. Yes, ntabwo ndi butinde rero, ndaza gukubita mbangura nyamuneka, kuko amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Munyemere mbabwire yuko nyamuneka ibintu byamaze gukomera muri CNDD-FDD. Iyi nkuru nayo turaza kwinjiramo mu buryo bwihuse cyane. Muri CNDD-FDD ibintu byamaze gukomera, ndetse byamaze kuba ibindi. Urugamba rukomeje kugenda rufata indi ntera, amasasu menshi akomeje kugenda yumvikana mu buryo navuga ko budasanzwe. Izo nazo ni zimwe mu nkuru zikomakomeye cyane, kuko barimo barahangana nk'aho isaha ku isaha CNDD-FDD ishobora kuza gucikamo amacakubiri akomeye cyane. Zimwe mu nkuru zikomeye naho turi bugende twibandaho, tubapudetinga gatanu kuri gatanu, kuko mu bice byano za Minembwe urugamba rurakomeje, ndetse n'indege za FARDC nyamuneka zirakomeje kwataka. Ku munsi w'ejo rero nabonye FARDC yari yamaze kuba igaragaza drone za M23 zarasiwe muri biriya bice by'iminembwe. Gusa amakuru ahari ni uko nubwo izi drone za M23 zarasiwe muri bya bice by'iminembwe, inkuru zitari zatangazwa neza ku ruhande rw'igisirikare cya M23. Ibi nabyo turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo, tubapudetinga gatanu kuri gatanu, tubabwire uko situwasiyo ihagaze, n'andi makuru menshi cyane
turaza kuba dukomozamo tuva imuzi n'imuzingo. Muri teritwari ya Masisi hari ibiri kuvugwa, turaza kwinjirayo turebe uko bihagaze. Muri teritwari ya Uvira hari ibiri kuvugwaho, turaza kwinjiraho turebe uko bihagaze. Turaza kurebera hamwe ikijyanye n'ibiganiro bikomeje n'ubundi hagati ya leta ya Kongo Kinshasa ndetse n'umutwe wa AFC M23. Turaza kuba tureba se ibijyanye no guhererekanya imfungwa bimeze bite, turaza kubikomozaho. Gusa nta nubwo turi bugende tutababwiye yuko Burundi buri mu murongo w'amatora mu mwaka w'2027. Ndayishimiye yongeye guhabwa icyizere, ariko ibibazo bya demokarasi n'ubukungu biracyari ingorabahizi, nabyo turaza kubyinjiramo. Nubwo Perezida Evariste Ndayishimiye arimo arahabwa icyizere cyo kongera kuyobora mu gihugu cy'u Burundi, ibintu ntabwo byoroshye. Turaza kuba turebera hamwe uko bimeze. Burundi rero buri mu murongo w'amatora. Amakuru dufite ni uko isaha ku isaha mu gihe butanacunga izamu yabwo bushobora no guhura na kudeta, by'umwihariko ikomeye cyane. Ibi byose ni bimwe mu bintu by'umwihariko navuga yuko ari imbogamizi ku gihugu cy'u Burundi. Bishobora guhura na kudeta itunguranye, kandi kudeta yaza isaha iyo ari yose. Ndabona mu gihe Uburundi bukomeje kongera amatora akomeye, perezida ateganyijwe mu mwaka w'2027. Ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD ryamaze gutangaza ko ryongeye gutoranya perezida uriho Evariste Ndayishimiye nk'umukandida waryo. Bikaba bibaye mu gihe igihugu gikomeje guhura n'ibibazo by'imiyoborere n'ubukungu ndetse n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu kutubahirizwa. Kuva Uburundi rero bubonye ubwigenge mu mwaka w'1962, bwanyuze mu bihe bikomeye birimo intambara z'amoko n'iziriho ubutegetsi inshuro nyinshi. Jenoside n'intambara zagiye zibera mu gihugu byasize inkovu zikomeye, by'umwihariko mu buryo bukomeye cyane. Ishyaka rya CNDD rero ryabaye umutwe w'inyeshyamba wa mbere wo guhindura ishyaka rya politike ryagiye ku butegetsi mu mwaka wa 2005. Perezida Pierre Nkurunziza rero yayoboye iki gihugu kugeza mu mwaka wa 2020, ubwo yitabiraga inama mu buryo butunguranye nyuma ya Evariste Ndayishimiye. Uyu wamusimbuye ku butegetsi. Imiryango mpuzamahanga rero iri mu muryango w'abibumbye yakomeje kugaragaza impungenge ku bijyanye n'ihohoterwa rikorerwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi, abanyamakuru n'abaharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Nubwo intambwe zatewe mu kugarura umubano w'ibihugu by'i Burayi, hakiri inzitizi nko kwimakaza ubwisanzure bwa politike. Ibi biri kugenda bigaragara mu gihugu cy'u Burundi kugeza magingo aya. Ishyaka rya CNDD-FDD rero ryatangaje ko ryamaze guhitamo umukandida waryo, nubwo komisiyo y'amatora itaragaragaza ku murongo tariki nyirizina y'amatora. Ibi bikaba bigaragaza yuko iri shyaka rikomeje kugumana imbaraga zikomeye ku buyobozi bw'igihugu. Byo ntibiri kugenda by'umwihariko bigaragarira mu biri kugaragara n'ubundi ku ruhando mpuzamahanga hagati y'abashyigikiye General Neva ndetse n'abandi bayobozi. Gusa nubwo ibi byose bimeze bitya, navuga yuko kugeza magingo aya ibintu bitoroshye habe na mba. Impamvu mbabwira ati ibintu ntibyoroshye habe na mba, ni uko rwose nyamuneka isaha ku isaha urugamba rushobora kuza, by'umwihariko guhindura isura. Urugamba rushobora kuza guhindura isura, tukabona mu gihugu cy'u Burundi ni igihugu kirimo kiratakwa mu buryo butunguranye, kuko nk'ubu ibitero shuma biri kugenda bihagaragara ndetse n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi biragaragaza yuko neza rwose ibintu bidashobora kuza koroha habe namba muri rusange. Ibi ni zimwe mu nkuru zikomeye zikomeje kugenda zigaragara. Nyamuneka ibintu mu gihugu cy'u Burundi ntabwo byoroshye kugeza magingo, ariko kandi nanone ku rundi ruhande niyumvira yuko ari ibintu byiza byo gushima kubona M23 imaze gutahura yuko bijya biganiro by'idoha ari ibiganiro bya baringa, ari ibiganiro byo kwitega imitego, kuko urebye ibyo AFC M23 imaze gukora
cane cane tuvuze nko kurekura ibice bimwe bimwe Walikale, no kutabandanya yifatira ibice no kurekura imfungwa nyinshi zari zafashwe ku ruhande rwa coalition, harimwo n'abamercenaires bari bafashe n'abandi bakozi bose bakorera leta ya Congo mu bice vya East Congo, bashoboye kuva muri Goma bakagenda amahoro kugera Kinshasa. Niyumvira yuko AFC M23 yari yerekanye umutima yuko yifuza ibiganiro kandi yuko amakimbirane yokemuka biciye mu biganiro. Ariko urebye ku ruhande rwa leta ya Congo nta kintu na kimwe irigera ikora. Twovuga nk'ibyo kurekura imfungwa, murazi ko itabikozwa. Murazi yuko abenshi muri barya bayoboye AFC M23 ari krebe y'abantu baciriwe urubanza rwo gupfa. Ivyo rero ni ibintu bikomeye kuko amasezerano yoyo arashobora gusinywa, ariko ugaca usanga ubutungane cyangwa ubucamanza bubereye intambamyi ziriya ndongozi zose za AFC M23 kubandanya bakora politiki. Cyo gituma ibyari bikenewe ubwa mbere, nanone AFC M23 yagomba kwemera kuganira na leta ya Congo mu gihe bamaze kubakura ku kiriya ceyi n'izo manza bashizweho, kuko mu gihe AFC M23 leta yemeye kuganira nabo ni nkaho ibimaze kwemera yuko ivyo baganira bifite ishingiro. Nimba rero ivyo baganira bifite ishingiro bishobora kumvirizwa n'amahanga, bikumvirizwa n'iyo leta nyene, leta igomba rero gukuraho biriya byose byari byatumye ishirako imanza, ishirako amazina y'iterabwoba indongozi z'uyo mugwi, ariko kandi n'abandi bose bagirizwa yuko bifatikanije na AFC M23 ntabwo bosubira guharurwaho ivyaha mu gihe leta imaze kwemera kwicarana nabo. Ico gituma biboneka ko urugendo rwa leta ya Kinshasa mu biganiro hari urugendo rwa baringa rw'ibinyoma, rwo kubesha, rwo kugomba kubata mu mugozi, mu mitego ngo bazisange ahantu badashobora kwinyagambura. AFC M23 imaze kwemera byinshi kandi ikabishira no mu ngiro, ariko urebye ku ruhande rwa Kinshasa nta kintu na kimwe cerekana yuko banafite uyo mutima, usibye ahubwo ko baguma bagaragaza ibimenyetso byo gutegura intambara no gukomeza kagatima kukumva ko byashoboka ko bashobora kwihindukiza AFC M23 bakayitsinda bakoresheje umuheto. Ico gituma leta ya Kinshasa ikomeza ishora amafaranga menshi kugura ibigwanisho muri ba mercenaires ndetse no kwiruka mu bindi bihugu bishobora kuyifasha mu bigaragara canke mwibanga. Rero mwabona yuko ari vyiza yuko kumbure AFC M23 izoteba igatahura yuko ibiganiro na Tshisekedi ari umuyaga, ari ibintu bitokunda. Rero nkumva yuko ahubwo AFC M23 ikwiye gukomeza kubaka igihagararo cayo mu kwagura ubutaka, na cyane cyane mu gihe itarafata mu ntoke Kivu yose ya ruguru n'iyepfo, kugira ngo ishobore gukingira abantu batotezwa, abantu bicwa bahowe uko baremwe. Niyumvira yuko itokumva yuko iragira igihagararo n'imbaraga zo kwicarana na leta ya Kinshasa. Nkabona yuko ahubwo ibyiza ari uko AFC M23 imaze kwibika ko izi ntara za Kivu zose, noneho ibiganiro
bitoba ari iby'uko ingabo za leta za wazalendo za FDLR zande zogaruka muri izo ntara, ahubwo ibiganiro byoshingira uburyo ico gice cya Kivu casinzikaye imyaka 30 iraheze cyo kwigenga, ariko bitabujije yuko bashobora guhurira muri leta, muri federation canke uko bashobora kubyita Etats-Unis, hanyuma bakagira ubumwe, ndetse ubwo bumwe boshobora kubwagura ahubwo bukaba ihuriro ry'ibihugu bya East Africa byose, canke iyindi migwi regional, kuko tubona turi muri politike ya globalisation yuko ibihugu bigenda byishira hamwe kugira bigire imbaraga mu bijanye no kurinda umutekano no mu byo ubutunzi. Iyumvira ko hari muri ivyo vyumviro gusa AFCM 23 bakwiye guhurira na guverinoma ya Congo na yahandi Etazini n'ibindi bihugu za Katare bari abo bigombera inyungu mu by'ubutunzi, kandi bundi ibyo bihugu inyungu mu by'ubutunzi ntabwo bo bibura, bo biganira n'ico gice ca leta ya Congo, bakaganira bakabyumvikana mu bice bagenzura barimwo, bakagirana amasezerano, ariko mu bice AFCM 23 nayo imaze kwibikako ivyo bihugu nabyo bikagiranira amasezerano. Ngiyumvira yuko muri ico gihe abantu bose boshobora kubona inyungu, kuko mu buryo y'amasezerano abaye Kinshasa n'ubundi ibi bice bya Kivu biri muri East Congo canke ziriya za Ituri bizoshishikara kwibagirwa no kutitabwaho mu bijanye n'iterambere cyangwa umutekano. Urumva nta mpinduka n'imwe ishobora kuba mu gihe hatoba uburyo bwo kurongora Congo mu buryo bwa federalism canke Etats-Unis. Ngiyumvira yuko aho ariho AFCM 23 ikwiye gutsimbarara, na ivyo gufatanya n'igisirikare ca Congo, kuvanga igisirikare, gusangira ubuyobozi muri administration. Nibaza yuko AFCM 23 ibona yuko Uganda ifatanya na FARDC n'iriya yindi migwi yo muri Congo, urabona ko atampinduka ihari, kandi imyaka yose u Rwanda rwasinyiraniye mu bufatanye na Congo n'igisirikare ca Congo kugarukana amahoro, gutuza za FDLR, barabona yuko ataco byashitseko. Rero nkabona yuko ayo masomo yabaye hagati y'amasezerano y'ubufatanye bwa FARDC na RDF canke na UPDF na FARDC, urabona ko atamusanguro byashoboye gushika ko gukemura ikibazo mu buryo bwa burundu. Niyumvira rero n'ayo masezerano yaduha yuko bucanga bakagira igisirikare kimwe, ni hahandi nyene, kuko n'ubundi erega abasirikare ba AFCM 23 kubera ari bake, n'ubundi influence yabo yobange mu kugira ibyo bahinduye muri discipline cyangwa mu itunganywa ry'igisirikare ca Congo. Niyumvira rero yuko ibyaduha bitobasamaza, ahubwo bushishikara igikorwa bihaye cyo gutabara ibice bikibangamiwe n'umutekano muke, ibice bikibangamiwe n'ubukene n'intwaro mbi, akaba ari byo bihutira cyane cyane gutabara. Nico nagomba kuvuga, nayo ubundi by'ibyo biganiro biraboneka yuko umwimbu wabyo atawo. Nibyo nagomba kuvuga muri make, mfatiye ku biriko biraba n'ibigezweho. Murakoze.